Ndabaramukije mwese bakunzi ba Bujahi TV nkuko mubibona ni amasaha y'ijoro tuvuye muri conference de presse canke n'abantu babiri bashokoranya abamenyesha amakuru n'abanditsi kugira ngo bashobore kumurika ku mugaragaro lebo yabo na studio ku mugaragaro nkuko mubibona ndi kumwe n'abayobozi canke aba bihagararikiye reka ndabaramutse bamusho kumenya byinshi nibiki kubera iki bashoboye gushiraho lebo imeze gute ipanze gute mbese iyo studio izo bikora gute kuba mfundi kumwe n'umukenyezi makuru yawe ni meza madame. Amazina yawe Nitwa Ndizeye Ziki. Kuri côté droite ndi kumwe n'umushinga ntaye makuru yawe na meza cyane. Namwe amazina yanyu Nitwa Bigirimana Aloise. Ndi kumwe na Riziki na Aloise nkuko mwavyumvise iyi ni Rehoboth Trust Entertainment studio nayo iyi ni Key Records studio kubera iki mwashimye kwikubi mwivyo utogira mushobora gushinga lebo canke ihuriramwo kugira mushobora gufasha mu bintu babaririmbyi N'abaririmbyi yo muri Feka Bukamenge twabonye ko twuguriye studio ariho bica bifasha kugira ngo basohore indirimbo zabo. Ni studio ariko ni lebo twabyumvise ko mwafasha abaririmbyi ba gospel imigwi 3 ya gospel mwiyumvira utoge mushobora gukora nabo baririmbyi imigwi 3 mwayishimye kugira mushobora gukorana nabo kuko hanze hari imigwi myinshi ya gospel ariko mwashimye abo batatu why abo batatu Twashimye abo batatu kuko umwe niwe management wacu abandi nabo n'abantu bo muri eglise nibo twashyize kugira ngo dutanguze ibikorwa byacu. Ego nawe mwashimye murimvira ko ejo kuzoshanga abandi canke muzokwana mukorana nabo bonyene. Ego cyane nibaza ko tuzoshamwa abandi kuko bizoshika uko bizoba bibandanya niko twagura. Yes ni management ni label ariko hariho na studio nyine mwaye muri uyu munsi nyine twa Key Records studio twumvise ko izokorera abaririmbyi ba gospel ariko n'abaririmbyi ba sekira. Ntimubona ko hazogira igihe canke ukabona bakavuga ati bino bintu n'ibintu bya gospel akamusanga murabuza abakiriya ba sekira. Pardon? Nizoshika igihe kimwe kubera ko ibintu menga ni vya gospel na label ngo abantu ba gospel mukabona menga mukubura menga murabuza abakiriya ba sekira kuko kuvuga ati bigira ibintu antukari twa ntibitura. Non, par contre kubera ko twashizeho gospel nivyo vya sekira nibaza yuko tuzoronka abakiriya kuko Imana izobatuzanira. Ego muzobakora ku rwego rumwe muzobakira cyo kimwe canke hazoba kwa kundi uvuga ati abantu bakora ibintu bitari vy'Imana katwe tukorana ivy'Imana. Au fait kubera arakadi bazobatraita également. Ego twabonye mwaza mwashokoza mu producteur tusanga tuzi izina giwe akora muri Master Music ni Every Pro kuri kimwumvire kuzana Every Pro mutafashe abandi ba producteur akora abandi ma studio. Mu bisanzwe iyo umuntu ariko arentretenir un emploi par exemple araronderanye n'umuntu abijejwe umuntu ari censé faire c'est ça. Ariko nibaza ko producer barakora cyane ni benshi ahubwo utubwire ikintu kiri particular cyatumye muhura na Every mkavuga ati dushaka gukorana nawe. Au fait asanzwe ari n'umugenzi wa manager King Daniels nico gituma baciye bagirana interview baravugana baraproposanya hariya nico gituma babibonyuka. Yes nibaza ko ni ikintu ciza babajije ikibazo abamenyesha makuru bagenzi banje hari management menshi canke amarebo avuka ku munsi ariko akatora abantu bakimeza kuzobafasha bari kugasanga ejo ntavyo bakoze birasambutse ku buryo bayemereye indirimbo ntazo bashoye kugwa gushikanaho bakibaje ariko nta nyishu itomoye baronse est-ce ni garanti hari kugira ngo ushobore kuvuga ati abantu twafashe n'imigwi kandi imigwi iragoye ku managinga muzo managinga gute nk'imigwi en plus itatu ku bwacu twifuza yuko tuzokorana dufise délai indéterminé à part ça nibaza yuko ahabaye problème tuzoyiresolva turabikizovamo c'est ça. Mwipanze gute ndiko ndabaza ikibazo nshaka nyene mwipanze gute nibaza ko yibije mwayipanze igihe kinini kugira ngo ejo ntihazi habe kwa kwidoga ko baririmbye banyu ngo turinga ariko turadindijwe ntiriko turafashwa nkuko twari dukiye kufasha nkuko twako turiko turifasha hanze. Nico gituma turi hano kugira ngo ni haba iyo problème tuzoraba ingene tuyigarura hakiri kare itarashika kuri. Twumvise ko King Daniel ari hanze mukorana gute ni hanze mukorana online canke abarimvyi bazobakurikirana gute? En fait, par communication, on communique, par aussi des appels vidéo à la suite des activités où nous zigenda, akapprécier, arriver à modifier, akatubwira, mukora ibi, kubera n'ubuhinga bwarateye imbere, selon la technologie, amapareil byo sarabikora,
d'abord par téléphone, on communique par vidéo, par vocal, ukamusigurira ukuntu ibikorwa bimeze akaca kuproposa ivyo yifuza kwa. Yes, twumvise ko hariho promotion ya studio. Ni promotion kuzamara kwezi kose. Promotion d'abord izotangurana ni ryari kuko twabonye ko studio irikira bon nirabalance irahari twabonye n'ibikoresho bikwiye ariko nirabalance utangura gukora ku mugaragaro. Izotangura gukora ryari iyo promotion izotangura ryari here ryari. Ni ukuvuga ko ibikorwa biri en cours, mais à partir ya le 5 ça sera mercredi ibikorwa bizoba byatanguye neza ari ibikorwa bimwe bariko baratunganya bizoca bija mu ngira. Yes, ni kibazo ni kuri ku baririmbyi bari muri Rebo. Akenshi abantu bari muri Rebo bakunze gukora indirimbo gasanga bakoze indirimbo hamwe. Nibaza ni kibazo kinavuga ko kije ningoga ariko eske muri togora ko umunsi umwe bazobashaka bagakora indirimbo imwe. Je niyumvira yuko nk'indimbo bazoba bateguye bishitse bagategura iyi imwe nibaza ko tuca tuyisohora ubwo nyene canke bateguye zibiri canke zitatu ça dépend ingene bo bazobona bafite iyo ndirimbo. Yes, reka ndabashimire cyane kuba mwatwakiriye nk'abamenyesha makuru mukamwakiye na Budget TV imbere yanyu. Merci beaucoup n'amahirwe masa. Turabashimiye natwe murakoze. Namwe reka ndabashimire ndabayifuza n'amahirwe masa muri Rebo yanyu. Yego mena turabashimiye cyane ko namwadushitseko. Ndashimiye n'abakunzi ba Budget TV mwabibonye ni Rebo nshasha ariko ifise na studio namba uri umuririmbyi urahawe ikaze bafise promotion y'ukwezi kose karibu mukora indirimbo n'ufise uri nimba gospel canke sekira ni umwanya wawe. Merci beaucoup yari Ozira koze. Ciao ciao.